twavuze ko tutajajinga mugabo inyuma y'ikiganiro turashobora no kugwana nimwabona ngarutse mfise ibintu by'amafunga seke nza nakubise sinagaye kubinyi nta mugarukana mumenye ibyabaye bugeze ko turashobora guhera ngaha mwamvuze ibikigamiye niyo bizarre kavuze oya cyo kavuze kandi abimora mugabo yabivuga ibintu mwavuze twarakuvuze nabi wumva nabi nyine mvuze nabi wumva nabi mwaranyambitse iba kazi umva utazi umurundi amurunda muzu Wilson wana uje kunukunda guposta ubufoto nyene nagenda kuri umunsi wa mbere duhura naredesi urazi snap ziwe ukaraba amafoto yiwe ukashumura rero sasa muhuye live nuko asa nk'abandi bose mbabarira naravuye mu mazi je ndakubonye sorry oya uribuka nyene ushaka du TikTok nyene turi nyene cyangwa se mbere duhana avuga ati no nujya Wilson oya basha kameramana dushingira nka kameramana ukuntu mbona kwifoto ndashingira ntahe ndafotora ifoto habanze ndayipostinge nta sindayikora abo abantu bacavuga ati ahubwo muga ntusa kujya ntubesha abantu bandimi abo abaso muyandi niho mbadimwe ndasaba mwibwe yo basha Wilson kurango isoko Wilson uri ku isoko okay so tuvuga kankanyu kasongo mbona we mombale nanga vuga kaca mvuga kankanyu ni kucha kankanyu no kuvuga ngo ahantu hose okay banzo indire Wilson guys niko kibaje hamwe no bandaye natwe banshitsi nage bane maja hano ngo turagendera n'abantu bakaguma bashingiza kari bakaguma gatwenga ntiwamenya ngo nikibi niki Je suis vraiment désolée guys. Ndababaye nibone natanga iganiro ngiye ariko ndababaye. Ese so bakunzi ba Shine TV reka ndabikaze mwenda bashimire mwago mwese mukomeje kudukurikira. Baba no mugihugu cyacu cy'Uburundi wa muri media sakakubwiye ngo big up son and don't give a peace. Igihe cyose yendinga mamuzi ko ari show. Abakunzi banje rero mutaragira subscribe guys murako muriko murandwaza umutima muriko murangwaza isito muriko muratuma mbyimba ngaha urabe ikiganiro ndagusabye ugende ugize subscribe kugira unteze imbere ugire like ushare ikiganiro kugira ngo kigere kure hashoboka. It's your girl Mignona kuri Shine TV. I'm CEO. Sawa CEO. Nukuvuga ngo ndinye n'ibintu. Noneho umuntu yotera imbere shega 2025 ifoko dutera imbere tukongera tugateza imbere abandi bantu. Rero nkuko byama je sindi umuntu ahindagurika ibintu bishasha ngo n'abantu bashasha. Uyu muramuzi ni ihene w'amukobwa bashaka dutse ibitutsi. Kuri Facebook mu gitondo bigenda dushavuye. Biko ndidogera no kuri Facebook kujya kuntu bandika bakandika ibintu kuri ama commentaire negative. Ushaka ikintu ciza ni negative. Ushaka wandika ikintu umva kibi ni toujours negative. Abantu baremye muri negative. Aba commentaire kuri Facebook irayita no gusara mukotara. Nokuri. Anyway, ikaze. Murakoze cyane. Ndabaramukije. Murakoze. CEO. Oh my god. Ndiko natangura kubigendera ngo sinzi ko bizokunda guys. Mumfashe. Uzoishora. So rero ni mukobwa wanyu Irene. Wawundi nyene si mushasha muramuzi murabiza ari kumwe n'uyu Mignone de la Mignona. Dimonde. Okay. Yes, nangi vuga amakomantere kuri Facebook. Kubera iki abantu hari abantu bazokira bagikuye kuri Facebook. Kubera iki abantu kuri Facebook mwaba muri negative. Genre ibintu byose mu gerageza uburyo bwose mukabishira asha muri negativity muri zose negative why nibaza ko muzohindura. Okay, muzohinduka. Natumi mugenzi wanje rero sasa ancheka imbere ko tugenda kugasije dijuru. Warabonye cyagano twakora kuri Facebook la fois passe. Gwara kimwe cyagano twakora na jewe na wewe nasi ego naragize ma commentaire ego shana rabonye ma commentaire arone shageragira ma commentaire mana yaje nararavye hari abandukira na inbox akangati iyi commentaire wayibonye ego ntabwo ati none gabasha nukuri
kubera basi muze murareka kutubabaza imitima gusa n'ikintu nakunze nuko ari umuntu yambwiye ati je nawakunze cane ndashaka ko mwese mwikorera narahakuye n'inguvu vraiment zo kwikorera ibintu by'iwanje kubera hari umuntu yambwiye ati vraiment ukungene mutanga ibiganiro biryoshe ibaze agaca muri 90% bagize ibintu negative kandi iyo ni ibinakenewe Saido iyo ni ibinakenewe gose gusumira n'izindi commentaire zose arambwira ati nukuri ndabasabye mukora ibyanyu byobabera mukora amako mpuzu ko numvise ko muri abakobwa b'ivyiyumviro kandi ivyiyumviro vyiza thank you muntu we et voilà on est là yatangwe CEO nawe utangure bientôt rero guys twebwe ntituje kubarambira uno munsi ayakeshi ewe uno tugiye tubahe show tugiye tubahe umaze iminsi mubona haca ibintu mugabo jewe bazi ikintu kimwe hari abantu bibaza ko tuba turafyina mugabo bigire n'inyigisho yego kweli bigire n'inyigisho ngo we listen but we don't judge okay iyo uvuze ngo we listen but we don't judge ni ukuvuga ngo hariho umuntu aba abona bya bintu wowe utabona akavuga bya bintu akubwira ibintu utapfuye utiyumvire ko wabikoze cyangwa ukamenya ati okay umenye urugeze je hagiye nawe waba ariko warabesha je l'essentiel nuko haba hariho inyigisho rero ibintu tugiye tubeshanya tubwiza ukuri kuva tumenyanye ibintu maybe aribyo nyumvirako aribyo amaze kunkorera ari n'ibyo amaze kumva bamvuga hama agashiramo commentaire nawe nyene hanyuma akaza kunyibwirishwa akaza kumwibesheshwa voilà on commence par qui c'est toi qui commence c'est toi non CEO ndabuze ikintu mwera okay reka je ntabwo okay we listen we don't judge okay uribuka umunsi wa mbere uza tukabonana gutya amasomo yawe wasanze hehe ku kazi sibyo okay urarya mose narakubonye ukuntu wigira ibintu je ne sais pas ibintu by'iyo ngataga ko kumenka karishima ra donc yene nakujaje ndavuga ati kungene gisa ngene cigira natambuka ni mafite menshi by the way kasangura umwana mwiza reka nicishije urishima nari nzi nyene uri umuntu ko bwa mbere tubonanye bwa mbere nari ndakubonye nabonye uri umukobwa nyene wishima bivaye n'ukuntu wavuga gaje sinishima oya we don't judge we listen okay don't judge okay uri ku munsi wa kabiri duhura ahantu twahuriye kwa maître tugaduka ikiganiro rya munsi nasigaye ndidoga nari nk'akana gatumiye kubera iki numva ndavuga none nkaka Wilise nico ngito ndavuga none nk'akana gatumiye byagenze gute kugira ngo ndagatumire nko i content iri muri aka ni yahe Wilise uyu mukobwa okay mugabo entre reka tugiye dushaka naciye nsanga umwana mwiza okay cyo turamenyerana mvura n'umuntu asenda gutumira rero nawe nakujajinze ubu ni sawa ibyo biragusha okay we listen but we don't judge okay uribuka okay muri kijya gihe utangura kumenyerana na bajina na banera urumva gaciye mvuga uyu mukobwa agiye kubikirarana ukuri kw'Imana munyihanga je niko nibiri bivanye n'ukuntu warumenye basi nenda kuzi wewe n'ukuntu nabajyanye sindabazi gose gusa ndumva ukuntu babavuga sivyo bajina cyane jina wewe nkatangura kumva ajya ama content yariko arakora y'abantu ze nkavuga mana yanje uyu mukobwa uyu nawe nyene agiye kubikirara donc niyo mpamvu wacibona n'ama conversation menshi je nawe agabanuka donc waranjajinze we listen but we don't judge essentiel nuko atari kondi voilà okay we listen but we don't judge uribuka umunsi uza turi mu gushotinga hari yaje musara okay hajyanye kubera ko twari twateguye bije
y'abantu baje muri shoot hajya anyesha abantu bakura ndavuga none nk'uwitwa yari muri programme byagenze gute ngo aze ngaho abantu nimba turi 10 nta wundi aza kurenga ndabona manimari no muri shoot tutayivugana mubi Sarandiyo nashiye mvuga ati duke hanira abankana we listen but we don't judge sawa naramurabye guys naramurabye aguma yicaye ndamuraba ntanita umva aguma yicaye gusa bakazi yaravye ka kuryama yaraririye gusa kurya ingeza none but we listen don't judge ariko gusiramba baje okay reka tubandanye excuse me madam we don't judge okay we listen but we don't judge we listen okay uribuka nyene ujya munsi wa mbere tangura gukorana ikiganiro ukuntu haciye haza umusore w'ibeje voila my boyfriend bakakurye okay rinda ndayigo okay naramubonye ko sinandabizi kari sheri wawe ndamubonye ndavuga ati wow ndamcrashing ndavuga ati okay we don't judge we don't judge ni kiganiro cyo gihagarara ngaha ndamukaze kumva ni kiganiro ngaha sheri but we don't judge ro ndamcrashing anya ndavuga ati wow rero ngende kumpaga no nkumunyu kweri yamushimiye ndamumva ntacyo mfise cyo gushima oya bo urumva je but we don't judge guys abantu muri ko murabona iki kiganiro kuvuga ngo je ukuntu uza nta muntu mwiza yamundi but we don't judge okay sawa okay we listen but we don't judge listen but we don't judge okay uribuka yego umunsi yego donc uza twashaka kurya umunsi nyine wo mu ntoze wo mu carama orambe ko ndakuna film Oramwe Jean sinzi ko barabwiye je nuko barambwiye hajya baranjanye ku ruhande barambwiye ati none nta kuntu wasaba umukobwa tumushiremwo ugandara bivaye no ngenda kubona ndavuga ati wapfa bakobwa nikoja muri scene yacu Chuminyo we listen urumwana mubi we listen basha oya kwanza baze kazagiye kodeze nguragi naravye ndakaraba oya basi abantu uko baradukurikirana je murabona kwanza igenemetse ubona ntoja muri we listen but we don't judge sawa jana namuravye ndavuga ati nta film yacu yoja mu wazi reka tumukure muri prod baranjanye ku ruhande kumva twategeza kubyumvikanako baransaba ndavuga ati nije rero nansi we listen muka but we don't judge karihorere okay uribuka okay uribuka hari gihe wigeze genda mu Rwanda okay sibyo hari gihe wigeze genda mu Rwanda hanyuma hariho umumama mwariko mwaguma mwifoto mwicaye ahantu sibyo byo mama ni mu belle-mère yego kabaje okay ni mu belle-mère rero ndavuga ati none mignone yagiye iwabo n'umuhungu c'est donc nimba yagiye iwabo n'umuhungu ça veut dire que bajanye nande n'umuhungu rero ujya munsi ngenda dukora ikiganiro jewe nawe we na Sisi hari yaje kana hari iwaje hari adukora rero ijya sije nazanye y'abakobwa bagenda kurara Sije yari iwawe we listen attends none jewe sinagiwe jewe nanagiwe biragusha we listen but we don't judge Asisi biragoye sio you gute agenda ku muhungu donc sinavuga ati agiye muri prédote agiye muri kandi agiye kumara iminsi ivyo ni biki nega bashije ndababaze we don't judge attends kuri nagiwe mu sheri wanje but we don't judge bashize hasi nabura musiramenya ni muramenya ubu no muza ndiko ndatera nkabura ibintu bimwe ndiko ndamenya nta by'inyuma ya kamera but we don't judge sawa okay we listen but we listen listen gusa kandi umaze no kunkorera ibibabaje ibintu bibabaje byinshi
oya je twavuze ko tutajajinga mugabo nyuma y'ikiganiro turashaka kugwana nimubona ngarutse mfise ibintu by'amafunga sekeza nakubise sinagaye kubinyi nta mugarukana mumenye ibyabaye bugeze ko bashobora guhera ngaha. Okay, we listen. But we don't judge. But we don't judge. Uribuka ibyo mu grand frère wanje mukorana? Yego. Mwageze gukorana? Twarigeze gukorana. Okay. Yarigeze kubimbaza ati ibyo mwakoranye iganiro nabizi ko dukorana ku kazi. Nabwo gateko ndabizi. Jean, we ndabizi ko mukorera ku kazi hamwe. Namubwiye ndamukubwira nabi. Natangwa kumbwira ngo sha, uraje vraiment ngo niko ndamubona. Ngo kujya ngo uvuze ngo ndakibubeshe ngo niko ameze. Kwa kwicariye tuvuga nabi, ibintu byose biri bizarre turakuvuga vraiment wewe agenda ashize ko akora ngo ibyo bintu uvuze niki. Mwamvuze ibikigamiye. Ibintu biri bizarre. Kavuze oya je kavuze kandi abihora. Oya bivuga ibintu mwavuze. Twarakuvuze nabi, wewe mba nabi ngende mvuze nabi wumve nabi. Mwaranyambitse ibara. Ari nawe cyane ibyo navuze nabarabizi. Ni bibi gusa. We listen. Ndakwandikira inbox murambira ibintu mwavuze. We listen. But we don't judge. Okay, kandondere ikintu kibombe. Okay. We listen, but we don't judge. We listen, but we don't judge. Okay. Urabona ko igihe nyene mutangura gukorana na Bajina na ba Onera. Urabona ko na Sisi donc mwameze nk'abantu nyene mumenga muraba muri proche. Urabona? Naramubwiye Sisi. Are you sure? Urabona bajya abantu uri kurakorana na ikico ciki ndagukwagiye imishatsi ubu ndaguterera hari hasi uraza abantu muri kumwe nawe tonke ni wamubujije kuwe uzi ko nivyo biri seriye uvuze ko we don't judge. Bajya abantu mukorana. Bajya abantu mukorana. Urabazi ingeso zabo. Tonke ni wamubujije cyane. Akazi kamaze gupfa ko yasize atarahari. Birabashe. We don't judge. Kazi umba utazi umurundi amurunda muzu. Mada. We don't judge. Sawa. Hariho agihe twigeze kwa tugiye dusohoke nk'abantu bagize misi yanje family abantu baravye film misi yanje hari igihe twigeze kuvuga ko dusohoke try propose na Sisi yararimo Sisi acha bangora twemewe kuzana umugenzi we yashaka kuzana ni wewe rero ko rabigenda by'isi yanje ntashaka abandi bantu babyinjiramo kandi kujya kubona nakubona ndavuga ati wapi nta programme no panga turi kumwe n'abahene kandi yari pa iryoshe ndavuga ati ntawe ugiye uza mu bintu byacu. We don't judge. Hari ikintu ndagubikiye vuga. Okay, we listen. But we don't judge. We listen. But we don't judge. Hari igihe mwigeze ku nimba mwagize Paris yari ya Gina yari yagize. Yari yakwije ibihumbi ijana kuri TikTok. Rero mwagize Paris mwagiye then mwaryohewe. Asha mwaryoshe ngo mwaranaborewe. Asha je niko yatanzoga nkwe. Urumva ujya munsi. Kara kwicare n'umugenzi wanje. Urumva turakuvuga. Tuvuga ati minyone yahindutse yagiye mu ngeso mbi minyone ntajya mu bintu by'amapari nk'ibyo minyone turakuvuga ati minyone amaze ingeso mbi jewe nico gituma jewe ntonamugira n'umugenzi ubu nyine tuba tukivugana ntonamugira n'umugenzi parce que arimwo jewe nitwokumvikana Jesus but we don't judge kandi niwe munyangezi voilà tugende we listen but we don't judge we listen uribuka inkuru wigeze kuntera y'ibintu byabereye ko hahandi hari yaye ndakakongorera ujya munsi ndayitera umuntu aje mvuga ati kijya gakobwa ibintu baje kutubwira wapi ntibari bagiye bagenza ahubwo kariko kashatse kutubesha we listen kijya gisanga cyabaye kuri we n'icyabaye ku mugenzi wawe twari twigeze tubibona n'umugenzi wacu arambwira ati ujya we n'umuzi araguruka
jewe nta makuru y'ufise. We listen. Jewe ukuntu ntekereje guys. We listen. But we don't get. Ariko ahantu genda kijudging. We listen. Aza kujudginga mu nyuma. Abantu munzi. Ntimunzi ko ntekereje guys. Oya. Okay. Nacho. We listen. But we don't judge. We listen. We don't judge. Okay. Rero musingene mugenda hariya mucyara magukina. Sibs. Hanyuma haca haza umukobwa araho akorera donc n'umugenzi wanyu nyene yaje mu nyuma nyene. Ego nyene hariya ndamubona. Nta publicity yashenshe koze usitsa no kuvuga abantu. Urumva abantu tushira kuba turabamazi. Okay. Urumva ko yaje. Cyamvuga acaganira nawe twamasohotse hanze muraganira. Hajya naca dusiga hari undi muntu yari hajya w'umuhungu. Sibs. Dusigara gatsi kandi asha nuzeya ujyanye minyoni. Nico gituma asigaye afise ingeso mbi. Hajya yose. Ntabyo wirise but we don't judge. Uwo muntu twari tuvuga wacu avuga ati ngo shango nico gituma kweri. Uretse kuntu ngo minyone ngo kera ngo yarame. Ubu unye wasigaye ngo yarahindutse ngo yarabaye nyene undi muntu nyene ubu unye ngo basi ngo yogendana ngo nabajya guhamwe ngo akaba umuntu muzima. How to get to Ghana kwidiri akazi. We don't judge. Jesus. Okay, we listen, but we don't judge. But we don't judge. Wana ukunda guposta ubufoto. Nyene nagenda kugira umunsi wa mbere duhura. Nora this. Ura snap ziwe. Ukaraba amafoto yiwe. Ukashumura abarira sasa muhuye live. Nuko asa nk'abandi bose mbabarira. Naraguye mu mazi je ndakubonye. Sorry. Oya. Uribuka nyene ushaka du TikTok nyene turi nyene. Cyangwa se wambaye duhana avuze ati no nujya. We listen. Oya basha cameraman nadushingira nta cameraman ukuntu mbona kwifoto. Niba dushingira intahe ndafotora ifoto hamanze ndayipostinge nta sindayikora. Ahubwo abantu bacavuga ati ahubwo muga ntusa kujya ntubesha abantu. Bandimi. Abaso muyandi niho mbadimwe ndasaba. Ndimwibwe. Yo basha. We listen. Kurango isoko. We listen. Uri ku isoko? Oya. Wahe. We listen. But you don't judge. Okay. Sawa. Abadesi bantimwibwe. Basha. Commentaire uri keza. Bra ni muhure. We listen. What this? We listen. But we don't judge. Uyu mwana ujya abaze kumurera ibibi. Dusubira akantu kanyuma chadu clotire. Chadubwira abantu how much umuntu. We listen, but we don't judge. We listen, but we don't judge. Okay. Mugari ivyo ambwiye numva mfise inzigo muti. Jewe nuzije ambwiye. Sha uti wabiguranye. Okay that. Gira ndakubwire nyene akantu keza jo kanyuma. Sinjudging. Oya, judging. Umva bako kambwira amani ntekereze mu mutima. Ubutima hamwe sheri. Okay. Ubutima hamwe. Okay. Minyoni. Uretse kuntu jewe basi donc kuntu nakubona. Sivyo. Nakubona nyene nkabona ibintu nyene ukora donc je ne sais pas urumva. Rero hari umuntu yaciye aza arambwira ati sha Minyone kujya kuntu mubona ku mahazo sose siko ameze mu buzima busanzwe rero umwana mwiza ari hambo ameze nyene kora. Je rero ndabwira ati ibyo wayibonye gwe je nshaka gushiramo akantu k'umunyu ku nyene kubeshi. Rero urazi abakobwa bariko baravuga abantu nyene ukuntu bameze neza cyo dushaka twibonekeze ko ari twe turi beza gusuma. Ngaza oya sharika. Uramuzi we Minyone we uramuzi. Ari wewe. Uramuzi Minyone. Urazi umumbaze sha ukamenga ndakuzi. Urazi ndakuzi. Urazi umumbaze ndamukubwire neza sha muzomenya ingeso ziwiwe. Nako kantu keza. Bisigura ngo baramvuze neza nawe uraza kumvuga na. Okay, so tuvuga kantu kanyuma. Kasongo mbona we? Mwambare nanga. Vuga cyamvuga kantu kanyuma. Nibutse kantu kanyuma. Nukuvuga ngo ahantu hose don't judge. Okay. Banza windire. We listen but we don't judge. Uribuka? Ngene waguma postinga ngo madamu nga. Wala ujya dijya ngo. Daraba.
ubwo n'agakobwa katigera gashira kuri stat umusheri wabo kama kamumisha nyene ngo nitumubone eske ntari presentable umunsi ndamubona wana nashiye mvuga ati namubonye ku mafoto nashiye ndamugira crush aje n'ubundi ko ndandana nimero ziwe Wilson excuse me uretse ko umuntu yakubise umva Wilson guys ndiko ndarondera nimero ziwe n'abantu nshaka kurondera nimero ziwe atari umugenzi wawe azozimpa ngo shari naka mushaka gukubitwa rindira mukore ku muntu wanjye ndagukunda nkuko ndagukunda ndakuvuga ngo jewe ndiko ndarondera nimero ziwe kugira sasa nawe nshaka kubwira sweet sisi nzoyimenya yo no kurumviriza nitujaji okay uribuka umunsi ukora ikiganiro wanditse ko wagiriye crush umusheri wawe shanda kunyiga jewe ubwo basije nuko nteke wowe ukurira narondera na nimero umva je ndiko ndondera nimero ubu urigeze kuri urwo rwego en fait waje wagize amakosa ku posting yuko mumushize nkagoma nibaza ko ari muri okay uribuka umunsi ukora ikiganiro uvuga ati ngo urumva ngo jewe ngo hari umuntu ngo yantelefone ngo ndangurambira ngo ndamusange ngo hari bla 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 hit yari hit kabisa okay arakiyagi nakoze hit bro arakiyagi let's go noze yacha kuvuga chimama yego jewe hano nari ndumva ati sha kuko je natubwanje navuga ati reka shaka utoshije n'ivya kamera iki wagenda utazi bikujaye ivyo ni vya kamera vya kamera donc waranjajinze neza navuga ati ivyo ni vya kamera ukura bitubwira ngaho kugira ngo tukubone kumenga uri innocente ibintu byuko nyene kumbe watanze umuzigo moya mbiri kire barakuye but we don't judge bangize guys niko kibaje hamwe no bandanye natwe banshitsi nage bane maja hano ngo turagendera n'abantu bakaguma bashingiza kari bakaguma gatwenga ntiwamenya ngo n'ikibi n'iki je suis vraiment désolé guys ndababaye nibone natanga iganiro ngiye ariko ndababaye never give up bashaka kire bwipost tegerezwa ntakibonye we listen but we don't judge reka tubabwire iki Mwana ko je mbabaye no kuri jewe reka tuvure mu kiganiro ari no bya Wilson cyangwa ko ntuzubuzabwiriza ko umuntu wese kubera ngo mbwije ndavyivye umutima numva ngira mene ari nuko oya basirana ibintu bya Wilson nene narateguye gukorana n'umuntu wanje kandi akivuga Thomas Mon bébé. Umunsi nabivuze nkamubwira akambwira ibintu bimbyimbi umutima. Nodosanga turahukanye. Kashare. Ukuri kwinshi kuraba. Ngo umutima wanje hameze ngo onya hariko umutima wabaye ku ruhande afere. Guys, bisayere gusareda guterema reka njajinge. Eka mbere ku kintu kijya kintu cya cinema. Wambabaje. Uretse ko nje nkunda kuja muri cinema gasheri wazi. Sasa wowe rero ta programme ugira kuturiringira no kuja muri cinema. Okindi nacho. Wowe kuturiringira no kuja muri cinema ya. None. Kubera Nashiramo ukuboko kwanje. Wari kugushira nko mugabo watanze amafaranga. Wowe ujye munsi wari uwinge washimye kugihamura genda. Ko hari nge twakwinye twasangiye. Mwarampaye. Wilson rero. Ikindi nacho. Ngo tukrashinga umusheri wanje. Sheri wawe. Ago gute ntaronka nimero zako nta kuntu wazimpa gasheri. Mbere nibice mu ndakwandikira kuri Instagram. Bebe wayihena banda ariko umusheri wanje namugufatiye ko ntihandi nyene bosanga intoze ivumbi riko riratumuka ngaho mwibarawa ntihandi batamenya niyo waciye borondera agafati bahamba bakakabura okay yebyo umusheri wanje uziko zina gishika rero sasa yamugiriye crush cyangwa kwabiza mugana nisho gituma ndagisubiyemo arashika webjina aba ashika yashagarara ku rwanda shambwira ngo ndumukoresha ikiganiro jina ngera yagira atera satira aho nyene sizosa kujana mu bagenzi banje désolé bébé sizosa gukora mu bagenzi banje comment ay guys ni mwiza ni mwiza niyo mpamvu navuga ko bataberanye na Minyoni agende mu haba tugasubiremo hajya bavuze ngo dusenge navuze twumva oya
abasiyubiriza bazi baravuga neza byo bivuze ntabyo oya nyene uba ariko barabaraba wewe nawe bo kwibaza wowe ni umubesha bivuga ngo je ndi mubi uramubesha pe waramuviyoye nuko nyine atakujajinga mugabo ntibirenga baza kumbwira nyine je ndi mubi sawa it's okay ndabyemera uri mwiza bebe Basi ndi mwiza navyumvise. Kandi noneho ntane mwiza akazima yankora. Batakunze basi ndakubaza. Wewe nawe ninde yarondeye uwundi? Ndonde yo yarantigise kosha uzomubaza nyine yarusha ngo ndonde. Chuti yaje kumenga waribwe. Je no ex wanje ni mwiza gusumba ujye wanashaka. Oya. Ese zikunda naho ngo wabigaze. Kabuze ni kuri kutagira isura ntozondondera kuko mubura amafaranga mu kugira isura. Ari kugira isura. Amafaranga tuzarondera hamwe mu isura ntatworonde. Okay, murakoze. Kandi je ndabivuze nadatasura ngira hatari mugabo jewe I'm so proud of me. Kabuze sinikora siniyahuza ibintu byawe. Je mbona nsanga neza cyane. Uri keza baba utisize ariko iyo wisize nawe ucumengura kandi kaje. Ngo ndagasigo. Il faut que mon aba naturel. Moi je suis naturellement belle. Alors mes chers amis, mukuri mignonne bande uri wa mignonne. C'était juste des conseils guys. Nta bintu bishaka twatuje gukora birebire mugabo twari tuje murabona ingene how much abantu tugenda n'abatuja egagiye nyuze zavuze. Ariko reka nihorere. Hora. Rero abakunzi bacu ngahanagiye ntahanye byinshi mu ninabona abantu bagikunze ndasonda kwa mageze tse twikore ko de twe turamenyana nabo tuba bagenzi kandi nubundi siganda kuvuga ibindi uri yanze ndangije ndakubwira bye cyane abakunzi ba Shine mugire subscribe mugire partage muze wa mukoze muzamukoze mugire partage mugire subscribe izu